Kwigenekerezo ya 2022 rusamu no mwaka cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Siriake Nshimirimana yarifadikanije n'abene igihugu bo muri zone Buterere mu gisagara ca Bujumbura mu bikorwa vyo kubaka ikiraro gihuza iyo zone na zone Maramvya yo muri commune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Mwijambo yashikirije abene igihugu ivyo bikorwa birangiye nyakubahwa Nshimirimana yarakengurukiye indongozi za zone Buterere kugene bitwararika iterambere ry'abene igihugu. Yahamagariye abene igihugu kwijukira ibikorwa vy'iterambere no gushira inguvu hamwe kugira ngo biteze imbere. Ku kibazo bari bamushikirije c'ubukene bw'amatara yabamenyesheje ko buca gitorerwa umuti kuko hariko harubakwa ingomero z'umuyaga nkuba. Yarangije abahimiriza kugira isuku no kwirindikiza coronavirus. Ahanye muri zone ya Maramvya twovuga ngo muje kubikorwa ngo muje mu koperative musanzwe muri ivyo musanzwe muri mu koperative tubasaba kugumizako no kongereza ubusigaye inyuma mu mukwege nawe aze kugira ngo yantumbero ya leta ngonzi kumuntu wose wicuga umufuko wose karonka amafaranga ubika tubashe kubishikako. Iyo bihugu by'abanyaburayi twara twibukira hirya yejo nta na kimwe bidusumbya uretse yuko batahuye yuko atawurya adakoze. Natwe tuje muri ntumbero tubiye yuko ati mbego n'umunsi ku mugoroba ko mu muryango wanje tuza kurya ikiro c'umuceri inusu y'ibiharage n'utuvuta tugashirako mbego no munsi twinjije iki kuburyo buri rugo rubona yuko uyu munsi rero ushoboye gufungura biri munsi y'ivyo gwinjije. Ima y'imyaka 5-6 itameze bajya dushoboye twese. Ikibazo gihambaye kiri muri kano karere niri barabara iva ku kanka ritsa ngaho. Ico kibazo gihambaye ko muravye hanya kururya ruzi kiya kiraro kizoba ikiraro gisaba amafaranga menshi cyane gose. Akarenda hagenda ko nagakoreye no ndigoronome nta hamwe ntazi nta hamwe ntaciye. None rero reka dufashanye gutera kamo kuri iri barabara kuko niho honyene tubona asaba inguvu tuko abantu bose bashira hamwe. Yavuze ikibazo c'amatara. Ikibazo c'amatara mu Burundi gisigaje umwanya mutekano cyatorewe inyishu kuko ibi bihugu dusangira akarere hariho ingomero ziko zirakorwa. Urugomero rwa Rusumo iri ku mupaka u Rwanda na Tanzania bihana izo dumera aho bukwiye kandi ibikorwa bigeze kure biregera ibicafu 80%. Ahazoca amatsinga hose amapironi yaramaze gushingwa. Inzu n'ivyuma yahudoshikiramo byaramaze kujaho. Ivyo rero uwo mwana we mara gushika ukiyongera kuzindi ngomero zishika hafi zitatu ntihenze zisa n'iziko zirahera nta kibazo cy'umuyaga nkuba tuzosubira kugira mu Burundi. Kandi ivyo yonye nk'avyo yo ku Rusumo ariyo afise inguvu nyinshi nta mezi atandatu asigaye agashitse. Hazo basigaye rero yuko twitunganya twebwe kugira dushobore kuriha ayo makontere bashobore kuduha uwo muyaga nkuba kuko itwawurondeye kugira ngo wicare. Twawurondeye kugira ngo uza ufashe abanyagihugu mu iterambere udashobore kuronka harima aje mu myuga n'imyuga myinshi kunda aho uri umuyaga nkuba. Twizere rero leta nkozi twitoreye twitura ivyiyumviro vyacu vyinshi tubishe muri ya migambi y'amakomine. Tubishe muri ya migambi y'amakomine kuko niyo nabafasha mu iterambere baza bisunga. Twihamagare rero abene gihugu kubandanya tumbamira amahoro n'umutekano. Batubwiye ko umutekano hari kandi n'ivyo twese tuba muri iyi komine ya Ntahangwa n'ubwo rukwera imirimo ahandi. Ubwo bwira n'ubukerebutsi kuko bamutera amahoro n'umutekano niyo ntambwe ya mbere
gushikana ku iterambere no kugira byose mwamye muvuga. Hanyuma kugira abantu bakunda kuba bafite amagara meza, tubandanye tugira isuku, tugira isuku aho tubaye, twirinde na coronavirus. Ubu ni minsi tubona bitera igwira, mure tugira Imana kwivugwa igakira. Hari abatinya rero kudakwipimisha, abana bipimisha bagasanga bagwaye, bikabangira ko baguma muhira kugira ngo bazosohoke batoye imitende bakize bipimye bakabona ko bakize. Nukuri tutarakama abo bantu batembera bakaja mu bandi, bakaja mu masoko, bakaja ahantu hahurira abantu benshi, bazi yuko batowe coronavirus, bataraheza gufata imiti, batarapimwa ngo babone ko bakize, umbe ko abo bantu ukure ko batugira nabi cyane. Bagira nabi mu gihugu kuko ni indwara yandukira cyane. Bisaba yuko wipimisha kare, wipimije wasanga uragwaye ukaja ku miti, nyuma y'iminsi 5 ubukize. Tubarize rero zirya ngingo zose ubushikiranganje bw'amagara y'abantu budushikiriza kuri ico kiza, ariko twirinde n'izindi ndwara, mugira isuku aho tubaye, n'umugabura neza imiryango yacu.